hariko hubakwa ingomero nyinshi z'umuyaga nkuba kugira ngo umuyaga nkuba ugwire mu gihugu c'u Burundi, ariko rero haranibonekeje ubukene bw'igitoro cyane cyane mu kwezi kwa Kigarama na Nzero mu gihugu cose. None vyoba vyatewe niki? Mu bushikiranganje bubijejwe hoho bariko bakora iki kugira ngo iyo ngorane ikunda kwisubiriza ntizisubire kuboneka mu gihugu c'u Burundi? Inyishu tuyihabwa n'umushikiranganje w'amazi, amasoko ntanganguvu, ubutari n'agataka, umushinga ntahe Kome Manirakiza mu gihe ariko ashikiriza kuri uyu wa kane igenekerezo rya 21 Ruhuhuma umwaka wa 2019 ibikuru bikuru mu vyaranguwe n'ubwo bushikiranganje. Hariho umugambi wo kubaka urugomero rwa Jiji Murembwe musanzwe mumenyereye, no bamenyesha yuko abatsindiye isoko bashize umukono na Regideso ku masezerano yo kubakanya izina urugomero itariki 17 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka uheze. Uyu munsi rero bakaba bariko barisuganya bakwiza neza izindi mpapuro bitegura kugira ngo bashobore gushika ku rubuga batangure ibikorwa nyezina. Hariho umugambi wo kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba wa Mpanda. Kuri uwo mugambi no bamenyesha yuko hariho ivyigwa bijanye n'ingene imihora yo gutwara umuyaga nkuba izogenda, raporo yamaze gutangwa. Hanyuma nkano bamenyesha yuko ibikorwa byari byarahagaze ku mvo zitandukanye ku byerekeye isosiyete ari kirubaka ibikorwa byo kubaka amazuni n'urugomero. Ubu tumaze iminsi turi mu mibonano nabo, hariho urwandiko tugiye gusinyiranira kugira ngo bashobore gusubira gutangura ibikorwa. Norbert ati ikibazo c'igitoro cyarabaye peneri, noneho bari korakorwa iki? Navuze neza yuko igitoro tutacimba mu Burundi kandi tugikura hanze. Ikintu rero gikura hanze uguma witeguye yuko ashobora kuba iki canke kiriya ishobora kononera. Igitoro cyaragize ikibazo kuva mu kwezi kwa 12 no mu kwa mbere. Uno munsi tukaba turagerageza kugira ngo turabe yuko bihera. Imvo ni nyinshi, hariho imvo zivuye ku mihora, amayira igitoro gicamwe kugira ngo ababikurikiranye harigeze kuba n'ikiraro kigeze gucika. Nikigatire yababwira mwebwe abene gihugu bakeneye kumenya ingene coguma kiboneka, ariko kubasigurira ingorane wahuye nayo. Twama mu ngorane izo ni mirimo ya misi yose, tutokwirirwa turagenda turabwira umuntu ati nahuye n'ingorane izi canke ziri, ahubwo ikomeye ni mbega vyobandanya bigenda neza gute. Aha rero turiko turakora ibishoboka byose ngira ngo uko byari bimeze mu kwezi kwa 12 siko bimeze uyu munsi. Ubu twicaye ngaha amatelefone yabari karacana ko sinzi ko abajeje kugera igitoro ko abicaye ngaha uravye ko byari byifashe. Turiko turakora ibishoboka byose kugira ngo turabe yuko ikintu kijanye n'ikigega igitoro gishobore kuba stocké hano mu gihugu tubigereko, kugira ngo hamwe habaye iki canke giciriyemwo haba mu nzira kugira ngo igitoro gishobore kuboneka, haba muri parking i Bujumbura i Dar es Salaam aho gishikira dufise iminsi 30 kugira ngo ibi byinjiye kuri port i Dar es Salaam bibe byavuyeho. Imvo ni nyinshi, ashobora gushika iminsi 30 bitaraba. Ico gihe ushobora gucuraba iyo birungika, igihe bitagenze neza. Ni ingorane nyinshi duhura nazo, ariko nico tubereyeho kugira ngo ingorane zitorwe umuti. Turizera neza yuko ibyo turiko turakora mu minsi imbere
ikibazo kijanye n'igitoro kitazoba kikivugwa. Hariho kandi ibintu bijanye n'amazi mu Gasekebuye mu makartier y'Ubujumbura. Nibaza yuko nivyo amazi aragabanuka kubera yuko ngira ngo musanze mubizi yuko ihinguriro ry'amazi dusanzwe dufise ni ihinguriro naho nyene rya kera rikaba ritanga amazi hagati mu gisagara ca Bujumbura, mu buraruko bw'igisagara no mu bumanuko bw'igisagara. Ivyigwa byarerekanye neza yuko iryo hinguriro ari rito uravye abakeneye amazi uko bangana. Hacaje umugambi yuko twubaka irindi hinguriro rishasha mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura kugira ngo iri hinguriro ry'amazi rusanzwe rifise risigarane gusa hagati mu gisagara ca Bujumbura no mu buraruko, maze ubumanuko bw'igisagara buronke ihinguriro ry'amazi ryayo bwego. Ni ibikorwa rero turiko turabandanya dukorerako, ariko mu kurindira ko biba ihinguriro rusanzwe dufise turagerageza kugira ngo ribe rirakwira abakeneye amazi bose. Muca mwumva rero ko hari igihe bishika ugasanga kumbure hariho hacanke hariya amazi adashoboye kuboneka nk'uko bayipfuza, ariko Regideso ndazi kugerageza kwishoboye kugira ngo amazi ashobore gukwira amakartier y'igisagara cya Bujumbura. Mu Gasekebuye rero nimba ikibazo cy'amazi mu Gasekebuye ndazi neza yuko biri kuri programme ya Regideso mu kwihangana gato kugira ngo kumbure Regideso nayo ishike aho ishira mu ngiro imigambi isanzwe yarateguye yerekeye amazi yo mu Gasekebuye. Kuvyerekeye ubutare mwavuze ibintu bijanye n'amafaranga yabwirizwa guca mu banki nkuru y'igihugu. Musanze bo bizi neza yuko igihugu cacu keneye amafaranga y'agaciro. Ayo mafaranga y'agaciro nayo uno munsi akaba azanana mu ikawa, mu cayi, mu butare. Uno munsi rero nanje nkariko ndavuga igisata c'ubutare kubera ko ari byo nkurikirana ku munsi ku munsi. Turavye rero ibiharuro turabona neza yuko hariho amafaranga ubutare bwashoboye gushoka hanze bwangana n'amafaranga y'agaciro angana n'imiliyoni 76 z'amafaranga y'abanyamerika. Hanyuma ayo mafaranga rero akaba agiza kugaruka aciye mu banki nkuru y'igihugu. Hakaba hariho rero amafaranga yaramaze kwinjira angana n'imiliyoni 32 hafi. Urumva ko hariho miliyoni 44 zitari bwashobore kwinjira. Izi nazo kutinjira ni imvo nyinshi. Hariho kuba ubwa mbere kumbure abashoye batari bwaheze ngo babayishure. Bwa kabiri uwashoboye gushora ugasanga kumbure aciye ku ruhande ntiyinjije nko byabwiza kugenda. Bwa gatatu ni kumbure abashoboye gushora hanyuma bagashobora kuzana uburyo nabo nyene, ariko ugasanga ntibwinjiriye mu nzira bwabwiriza gucamo. Donc ivyo byose rero ni ibintu OBM ikigo kisanzwe kijejwe butare gikurikirana hafi bagakorana ni banki nkuru y'igihugu kugira ngo barabe ubutari mu mategeko ni yakoze raciye mu mategeko n'ingene ashobora guhanwa. Ariyo nabamenyesha yuko bariko barabikorerako, kandi ndazi ko hariho abatari bake bamaze gukurikiranwa. Hariho abariko baratanga uko bashoboye bakayazana, n'abandi kumbure bariko barakorana na Banque Centrale kugira ngo bige ingene byogenda kugira ngo iyi dossier ishobore kuva mu nzira. Turabyizeye rero yuko bizova mu nzira, abijeje bari kuri ivyo kandi biri mu nzira nziza. Amani ati abanywanyi b'umuyagankuba abanywanyi b'umuyagankuba si benshi ariko bariyongera. Aha novuga nayimeje kubivuga bijanye n'ibiharuro usanga babitanga. Turafise ikibazo kijanye n'ama statistique nyayo kugira ngo yerekane neza mbega to
d'electrification ingana gute mu Burundi. Ahantu babwira neza yuko igitima tuvuga gutyo nuko kenshi dukunda kuraba gusa abantu bafise umuyaga nkuba bahawe na Regideso na ABR, tukibagirwa abantu bafise umuyaga nkuba bonyene birondereye. Ahantu babwira ko hagati mu gihugu abafise icyo twita ama plaque solaire bari hagati mu gihugu bacana ni benshi cyane. Abo rero mu biharuro tuba dufise hano ntibazwi. Mu biharuro by'iwacu ugiye kuraba ugasanga hariho nk'abantu baba mu rupangu ugasanga rubamwe abantu bashika nka 200. Hariho mu rupangu usanga rubamwe abantu banga 200 30. Hariho ahantu hamwe ugende zo kuraba ariko ugasanga bafise ni kontere imwe baba ngaho. Iyo twavuga rero to dushatse kuvuga twebwe to abanyagihugu bangahe bashikira umuyaga nkuba uharugereranije n'abanyagihugu bose baba mu Burundi ugacuraba usantanje yabo. Nico gituma rero no munsi tugifise ibibazo bijanye n'icyo giharuro kugira ngo turabe abo bantu bose baba abaronka umuyaga nkuba wa Regideso baba abaronka umuyaga nkuba wa ABR baba n'abafise umuyaga nkuba ku ma plaque solaire hagati mu gihugu cyose. Aha rero ushikuno munsi ico gituma igiharuro nyacyo nukuri je ntacyo ushobora kuvuga kubera yuko tuko turaraba ingene tugira ama statistique kugira ngo rusore igiharuro koko kibereye uburundi bugenderako igiharuro cyerekana abantu bashoboye gushikira umuyaga nkuba uyu munsi mu gihugu cy'u Burundi.